ariko murumva ingaruka y'icyaha, murumva ingaruka yo kutizera, murumva ingaruka yo kutizera, murumva mwarumvise ingene abanyisirayeli bidoze, kandi Imana imukubahagurutse ababwiye ati nimuhaguruke, nimuhaguruke mugende mu gihugu cy'isezerano. Kandi by'ukuri bahagaruka banezerewe, bahaguruka baririmba, bahaguruka bazi yuko mu minsi ibiri bashitseyo, mu minsi mike. Ariko Imana kubwo kwidoga kwabo, kubwo kuvuga nabi kwabo, Imana itanga ibihano, Imana itanga ibihano. Murazi ko yari yanabwiye Mose, aturaziga Mose ati reka ubu bwoko ndaburangize, wenda ndakuzigurize hama nzenda guhindura ihanga rikomeye, ntangura isezerano rishasha nawe, mugabo aba bantu ndabikize kuko n'abantu babi, n'abantu batubaha, n'abantu batumvira, n'abantu bafite imitima ikomanaye, ndabikize. Mose aramubwira ati oya ntubice, ati kuko niwabica nawe uzoba wikojeje isoni, ati abanyegihugu bazovuga ko bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, kandi wowe uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse, kandi nta jambo ryawe na rimwe ribura ububasha. None murengeze ubugingo bwacu, ndasenga nsengera bene data nanje nisengera kugira ngo mukunzi twirinde gukora ibibi kuko bitugirira ingaruka, ariko dukora ibyiza navyo nyene ko bitugirira ingaruka nziza. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza, ijambo rivuga ngo irinde icyaha kuko icyaha ni kibi, kigira ingaruka kuri wewe no kubawe. Twirinde, twirinde. Nukuri ndasaba Imana ngo wumve cyane iki jambo ry'Imana riko ryatuganiriza. Kandi b'Imana ikibazo mbona tugira abana b'abantu, turumva ariko ntidushire mu ngiro iki jambo rivutse, ariko twokwiga kuja turashira mu ngiro iki jambo ry'Imana riko ryatuganiriza, twobona impinduka mu bitugwanya, twobona impinduka mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu guharubura igice c'14, turasoma kuva ku murongo wa 28 dushikane ku murongo wa 35. Haravuga ngo babarire uti uku ni kuhora havuze, ndarahiye uguhoraho kwanje yuko ivyo numvise mwivugiye ari ibyo nyene nzobagirira. Imivyimba yanyu uzogenda igwa muri ubu bugaragwa, abaharuwe mwese uko mungana, uhereye kuba maze imyaka 20 n'irenga, uko mwakanyidodombeye, kandi nukuri mukazogera mu gihugu narahiye manitse ukuboko ko nzokibaha ngo mukibemo, kiretse Kalebu mwene Yefune na Yoshuwa mwene Nuni. Ariko abana banyu n'ibibondo abo muvuze ko bazoba abanyagano nibo nzocinjiza, bibonere igihugu mwase, ariko mweho imivyimba yanyu izogenda igwa muri ubu bugaragwa, kandi abana banyu bazomara imyaka 40 baragira mu bugaragwa. Uguhemuka kwanyu mukureke kubajeko, kandi ushitsaho mwese muzoherengetera mu bugaragwa, nkuko imisi ingana mwamaze mutata ico gihugu. Ni 40. Umunsi uzohwana n'umwaka, muzoyimara mugiwe ko n'ibigabitanyo byanyu, uko iyo myaka ari 40, kandi muzomenya kugirirwa umwikomo nanje icyari cyo. Jewe uhoraho ndabivuze, sinzobura kugenza gutyo iri shengero ryose rimeze nabi rikoraniye kungarariza. Muzoherera muri ubu bugaragwa, niho muzogwa. Imana idufashe.
ariko murumva ingaruka y'icyaha, murumva ingaruka yo kutizera, murumva ingaruka yo kutizera, murumva mwarumvise ingene abanyisirayeli bidoze, kandi Imana imukubahagurutse babwiye ati nimuhaguruke, nimuhaguruke mugende mu gihugu c'isezerano. Kandi by'ukuri bahagaruka banezerewe, bahaguruka baririmba, bahaguruka bazi yuko mu minsi ibiri bashitseyo, mu minsi mike. Ariko Imana kubwo kwidoga kwabo, kubwo kuvuga nabi kwabo, Imana itanga ibihano, Imana itanga ibihano. Murazi ko yari yanabwiye Mose, aturaziga Mose ati reka ubu bwoko ndaburangize, wenda ndakuzigurize hama nzenda guhindura ihanga rikomeye, ntangura isezerano rishasha nawe, mugabo aba bantu ndabikize kuko n'abantu babi, n'abantu batubaha, n'abantu batumvira, n'abantu bafite imitima ikomanaye, ndabikize. Mose aramubwira ati oya ntubice, ati kuko niwabica nawe uzoba wikojeje isoni, ati abanyegiputa bazovuga ko wananiwe gushikana ubwoko, bagusuzugure. Ati oya bareka, ati jewe haku ubica, tuma wica jewe hama umfute mu gitabo c'ubugingo, mugababa ubahangaze. Imana iravuga ati sawa, atariko aba bose bidoze nta numwe azoshika mu gihugu c'isezerano. Ati ntegerezwa kwiyaranja ndabamarire mu bugaragwa, nta numwe azoshikayo. Ati kiretse abanyizeye, abashingiye ntaye izina ryanje, abashingiye ntaye izina ryanje nibo bazoshika mu gihugu c'isezerano, atari kwa bandi bose nta numwe azohashika. Ati kandi n'abana babo bazojya ku gihano. Abana bamara imyaka 40 ngwingana n'iminsi bazungurutse ariko baratata igihugu. Ati umunsi umwe uzohura n'umwaka. Igihano c'abavyeyi, ingaruka iza ku bana. Bamara 40 bazunguruka ahantu hamwe. Bemeza ko byari byoroshe. Mwaza ko iyo myaka bayimaze banezerewe 40 bari mu bugaragwa, baribwa n'inzoka, bahura n'amakuba, bahura n'amakuba kubw'ingaruka zo kukomantaza umutima ku bavyeyi babo. Rero bantu b'Imana tumenye ngo ibyo dukora byaba byiza canke bibi ntibigarukira kuri twebwe, ntibigarukira kuri twebwe. Nuruhererekane, ni shene, ni nkuko nevyiza bigenda bikurikirana, bigenda bikurikirana, uko ari byiza bikurikirana n'uruvyaro rwawe, ibi bikurikirana n'uruvyaro rwawe. Ariko data ndakwinginze ngo imbabazi zawe zitubonekeko, imbabazi zawe ziboneke ku bantu bawe Mana. Ndakiye bugufi nkwinginga ngo imbabazi zawe Mana, imbabazi zawe zitubonekeko. Haleluya. Imbabazi z'Imana zitubonekeko. Urumva ngo ngaha ku murongo urumva ngaha ku murongo wa 32 ngo ariko mwebwe mutanyizeye ngo imibyimba yanyu izogenda igwa mu bugaragwa. Kandi niko byagenze, barahura n'ibiza, hakazi biza hagapfa ibihumbi by'abantu, inzoka zigatera abantu zikabarya, ibihumbi bigapfa. Bahuye n'ingorane kugira ngo Imana banzi kubura, ngo imibyimba yanyu izogenderwa mu bugaragwa, kandi abana banyu ngo bazomara imyaka 40 baragira mu bugaragwa, uguhemuka kwanyu mukureke kubajeko. Mwavyumvise? Uguhemuka ko abavyeyi kuje ku bana, ngo kandi gushitsaho mwese muzoherengetera mu bugaragwa.
ngo bose baherengetere mu bugaragwa biciye ku gukomantaza imitima ku bavyeyi. Rero abantu b'Imana nukuri umuntu wese uyu munsi yirimbura. Kandi ikindi kinambabaza burya abantu bashaka no kumva ijambo ni bake, ariko nagira nkubwire ngo ijambo burikunda uryumvirize, uryumvirize kuko hajya ntiyabura akawukuramo, ntikabura. Kandi burya ibintu umuntu atebamwo yumviriza birateba bikamuhindukira ubuzima. Mutebe mu ijambo abantu b'Imana, muritebemo kuko niryo rizobakomeza kandi niryo rizobashigikira. Haleluya. Kuko ijambo twarihawe nk'itara, twarihawe nk'ubushobozi bwo kudukomeza no kudushoboza. Haleluya. Ngo Imana iravuga ngo bazoherengetera wose, kandi n'ingaruka zigaruke no ku bana babo. Ngo nk'uko iminsi ingana mwamaze mutatiga ico gihugu ari 40, umunsi uzohwana n'umwaka. Uribaza umwaka uhura, umunsi uhura n'umwaka, muzoyimara mugiwe ko n'ibigabitanyo byanyu uko iyo myaka ari 40, kandi muzomenya kugirirwa umwikomo nanje icarico. Mwumvise ngo umwikomo wanje muzowumenya, muzomenya ko ico mvuze ndagikora. Ko yavuze nta numwe muri abazoshika mu gihugu c'isezerano, kandi bose bahera mu bugara, bahera mu nzira bavuga mu nzira. Rero umuntu w'Imana wige kwizera, wige kuvuga neza, wige kwatura neza, wige kwizera Imana kugira ntiwikwegera umuvumo, kandi ngo ukwegere n'abawe. Haleluya, haleluya. Wige kwizera, ureke gukwegera umuvumo abawe kandi nawe ubwawe, kuko umuntu yizera Imana n'ukuri ahimbara umutima w'Imana, kandi Imana nayo ega iyo wizera ngenda kubwira bibera inyungu n'Imana. Mbego urazi umuntu uzi wizera kumva ngo uyu uye aho ndamutuma hose arankora uko shaka. Ega n'Imana nico kimwe. Iyo ibonye umuntu yizera iranezerwa, ikamuhaza kuramba kugira ngo akomeze kuyibera umukozi, akomeze kuyibera umwizigirwa, akomeze kuyibera intumwa. Hariho n'abandi bakenyuka kubw'ivyaha byabo, ko avuga ati yo naramba yo kwegera abantu benshi mu vyago. Murumva ko Imana yategetse ko abantu badashika, ati nibashika mu gihugu c'isezerano byo natuma n'abantu bagwa. Ariko iravuga ngo reka mbanze ndabera imibi ndabakure. Rero uwizera, iyo wizera uba uri gikoresho c'Imana kizanira inyungu ubwami bw'Imana. Haleluya. Ngo jewe uhoraho ndabivuze sizobura kugenza gutyo. Iri shingiro ryose rimeze nabi rikoraniye kungarariza, muzoherera muri ubu bugaragwa niho muzogwa. Umva ko ibyaha byawe bishobora kukwica, kandi atari ko Imana yari yanabiteguye, ariko ibyaha byawe bikakwica. Ababishwe no kuvuga nabi kwabo no kutizera kwabo. Ariko icyo nkwifuriza muntu w'Imana, ndakwifuriza kwizera, ndakwifuriza guhagarara neza kugira ngo ujye ku mugabane wawe. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Imana datarugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza Mana. Ijambo ryawe n'ukuri. Wewe ntuzi guhemukira abagororotsi, ntuzi guhemukira abagukunda n'abakoronderana umwete n'abakwizera. Urabakunda kandi ukabaha umugabane wabo. Mana, sengeye abantu bose bacitse intege akakanya, umwami kwizera kwatakaye gusubire kugaruke muri bo, bakwizere kuko uri Imana idahemuka kandi uri Imana itabesha. Ibyo uvuze urabikora kandi ukabishitsa, ko nta nakimwe kikuzibira kandi nta nakimwe kigutera ubwoba. Iyo ije gukora n'ukuri nta satani nta badayimoni oyaye, nta nakimwe cyo guhagarara imbere, byose urabikora kuko uri hejuru ya byose. Mana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubero n'amashimwe bibi byawe mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.